iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi cyane cyane tukaza kugaruka ariko kuyari kwaravugwa mu gisata ca politike mbere no ku bintu biriko biravugwa mu makuru ya kare ka Afrika y'ubuseruko. Ni mu gihe igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda bikomeje kurabana ribi cyane muri ino misi. Igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo gifadikanije na leta y'u Burundi bagiye barafata ingingo zimwe zimwe. Gusa hari ingingo igihugu c'u Burundi cyafashe kitagiye gihuriza ko n'igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, nubwo ibihugu vyose bidasiba umunsi ku munsi kwagiriza u Rwanda ko arigo ruteza umutekano muke muri ivyo bihugu. Murano makuru turaza kugaruka ku bintu bitangaje mu kungena Burundi bufata ingingo. Murano makuru kandi turaza kugaruka ku bakuru b'ibihugu batandukanye bafise aho bahura n'iki kibazo n'ubundi Burundi bupfa n'igihugu c'u Rwanda. Aha turazanamwo igihugu ca Tanzania, tuzanemwo igihugu ca Afrika y'Epfo ndetse n'ibindi ibihugu ahanini gusa bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagiriza u Rwanda ko rwayiteye. Mu mvugo y'abakongomani wumva wome ngo bariko baragwana, ariko Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yo ntigeze yugara umupaka basangiye n'igihugu c'u Rwanda. Kubera iki? Abategetsi ba Kongo naho banku Rwanda baharuye ico umupaka w'u Rwanda bamariye basanga kugara bibahomvya gusa. Ni mu gihe Tanzania nayo ifise ingabo nyinshi cyane zarungitswe mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yararungitswe kandi n'ibigwanisho bikomeye kugira bije kugwanya M23. CNDD-FDD yo yirirwa iraririmba ko Tanzania ariyo muhetsi wayo. Uburundi bwo bwapfuye kugara umupaka buhana n'u Rwanda. Tanzania ica inyaruka gusinya amasezerano ajanye no guhana ipfungurwa n'igihugu c'u Rwanda. No kuvuga ko indagara vyavugwa ko abanyarwanda batazongera kuronka n'ubundi bazishatse baca bazikura mu gihugu ca Tanzania. Narirya Tanzania nayo ifise igice kinini c'ikiyaga Tanganyika. Ntivyagarukiye ngaho mu mezi aheze Tanzania yiyumvikanye n'u Rwanda ko bagiye kugura umupaka ugira kabiri bahana n'u Rwanda kugira umurinde wo guhanahana ibidandazwa wongerekane. President Samia Suluhu bwiwe yarishikiye mu cunamo cyo kwibuka imyaka 30 iheze inyuma y'ihonyabwoko ryakura abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Mu ncamake uko Burundi buhomba mu kwiyugarana niko Tanzania ihungukira. Aha tubibutse ko igihugu c'u Burundi kiri mu bihe vy'ubukene budasanzwe. Ubutunzi bw'igihugu bwose bugeze ahatemba. Vya bisata vyose bigirira umumaro igihugu, bizanira amafaranga igihugu, vyose ntibigikora uko bikwiye. Nkuko nababwiye turaza kugaruka ku bindi ibihugu bitandukanye harimo n'igihugu ca Afrika y'Epfo naco carungitse ingabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iki gihugu ca Afrika y'Epfo citwa ko ari cyo gihugu ca mbere gikomeye muri Afrika. Ivyo vyari vyarahaye icizere gikomeye cyane President Tshisekedi na President Ndayishimiye ko M23 bagiye kuyituza. Gusa siko vyagenze. President Cyril Ramaphosa nawe yarishikiye Kigali, akaba yarashitse mu kwezi guheze kwandamukiza mu cunamo cyo kwibuka imyaka 30 iheze inyuma y'ihonyabwoko ryakura abatutsi mu mwaka w'1994, ariko ahanini yashaka karyo ko kuvugana na President Kagame. Mu kiganiro bagiraniye nabo baraganiriye kuri vyinshi. Banavuga ko bagiye gusubira korohereza abanyarwanda kuronka visa, ko ikibazo ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bacumvikanye ko bagiye gushira imbere ibiganiro kurusha intambara. Iki gihugu ca Afrika y'Epfo casinye amasezerano akomeye cyane n'igihugu c'u Rwanda. Gusa igihari nuko abarundi bari mu gihugu ca Afrika y'Epfo n'ubundi bo babandanya kwicwa umunsi ku munsi. Mbere hari n'abavuga ko ari ubutegetsi buriho kuri ubu butuma abicanye kuri abarundi bari mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ni mu gihe ambasade y'igihugu c'u Burundi muri ico gihugu yo yagumye mu gacerere, ndetse na leta y'u Burundi ikaba tatangazo na rimwe yigeze ishira habonera abana no kwiyamiriza ubwo bwicanyi bukorerwa abarundi baba muri ico gihugu. Bamwe bati uko igihugu c'u Burundi kiguma cizubaza cyane niko igihugu c'u Rwanda cyo kigenda kihungukira.
Uburundi mu karere ka Afurika y'ubuseruko nico conyene ciyugariye ko imipaka gihana n'u Rwanda. Abatwara Uburundi bavuga ko bashaka kurwiza ingenzi, ariko n'ubundi ingenzi nyinshi Uburundi bwahora buronka niziva mu Rwanda, aho burindwi abanyarwanda batari bake bahora baja gufata akaruhuko i Bujumbura, bakazana amafaranga mvamakungu, bagafata amahoteli, bagafungura muri restaurant z'Uburundi, bakagenda basumye. U Rwanda ruriko ruragwiza amasezerano atuma haba ibidandazwa bwariko buragwiza amasezerano atuma haba ibidandaza bwinjiza biciye ku kivuko ca Bujumbura, gutyo Burundi nabwo bukunguka ubuzima rwaruka ndetse n'amafaranga mvamakungu. Ni mu gihe amasoko yacu y'ibanga yatubwiye ingene u Rwanda rwafashije Burundi mu gukuraho ibihano bwari bwarafatiwe n'amakungu. Akarorero gatoyi, urwego rwa mbere mpuzamakungu rwakuyeho ibihano ku Burundi ni Francophonie irongowe n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo. Ivyo vyatumye n'izindi nzego mpuzamakungu zitinyuka gukuraho ibihano. Ni mu gihe umwe mu baserukira Uburundi mu makungu yatubwiye mw'ibanga ingene mu rugendo President Ndayishimiye yagize i Bruxelles mu mwaka wa 2023 mwaka kwezi, u Rwanda rwamufashije kugira ngo ahure n'abategetsi bamwe bamwe bakomeye ku mugabane wa Buraya. Amakuru kandi ahara akavuga amakuru y'ibanga akavuga ukuntu u Rwanda rwariko rurafasha ingene umwe bwa Buraya bwosubira gufasha leta y'u Burundi. Ibi byose bigatuma ngo benshi bibaza inyungu President Ndayishimiye ndetse na leta yo bafise mu kuguma barabana ayingwe n'igihugu c'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda sawa gusa cagarukiye kuri President Evariste Ndayishimiye kuko canamufashije rwose kwikura ko umukeba wiwe akomeye cyane kuri ubu abarizwa mu ibohero rikuru rya Gitega, General Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni ubwiwe yarivugiye ko u Rwanda arirwo rwafashije leta ya President Ndayishimiye kumenya ivyo Bunyoni yavuganye n'abantu batandukanye. Hari ibindi bikomeye atigeze avuga u Rwanda rwafashije President Ndayishimiye. Iyo u Rwanda ngo rudafasha Ndayishimiye, Bunyoni aba yaramutembagaje gose. Ku ruhande rumwe President Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda rwamwimye abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa President Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Mbere abari nabo begekwa ko amakosa yose n'ikibazo cy'umutekano muke kirangwa mu Burundi muri kino gihe, aho bavuga ko abo bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bikanka aribo n'ubundi bashigikiye umuhari witwaje ibigwanisho ubarizwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, Red Tabara. Perezida Paul Kagame we yaherutse hari mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru, aho yamenyeshe ko ico kibazo bari bamaze kukivugana n'u Burundi inshuro zitatu, ko abarundi ubwabo aribo bisabiye kuvugana na General Godefroid Niyombare, kandi ko Paul Kagame yamubahaye barivuganira. Perezida ibi vyo kuvugana na Reverend Ndikuri ubwiwe mu kiganiro yakoresheje mu ntango z'uyu mwaka, ubwo hari hamaze kuvuga ibitero vyabereye mu Gatumba, aho Perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiriza igihugu cy'u Rwanda kari co gifasha umuhari Red Tabara. Reverend Ndikuri nawe yavuze ko yishikiye Kigali, aho bita i Remera, aha ni mu gisagara ca Kigali, nawe akaja kubonana nabo bantu. Niyombare ngo yivuganire n'abategetsi b'u Burundi. Perezida Kagame yavuze ko Burundi bwo nyene bwiyonjore mu biganiro kuva butanguye ivy'irungikwa ry'abasirikare mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kugwanya M23 muri Nord Kivu. Isoko ry'ibanga muri CNDD-FDD rikavuga ko ivya Niyombare ari icitwazo gusa ku butegetsi n'ubundi budakeneye gupfungira rimwe abajenerali babiri bakomeye kandi bose bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Aha ni ukuvuga General Alain Guillaume Bunyoni ndetse na General Godefroid Niyombare, ngo ari umuzigo ukomeye cyane ku butegetsi buriho kuri ubu muri iki gihe. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko icitwazo ca kabiri ari ukuvuga ko u Rwanda rufasha Red Tabara kandi ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 aribo bayirongoye. Mbere no mu minsi yeze mwarumvishe ivyatangajwe n'umushikiranganje n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Petero Nkurikiye, ariko u Rwanda narwo mu nyuma rukaza gushira habona itangazo ryamiriza ivyo vyatangajwe n'uwo muvugizi. U Rwanda rwo rukavuga ko u Burundi bugomba ubwo kwirabira ku bibazo biri mu gihugu cyabo batazanyemo igihugu c'u Rwanda. Iki nacyo nyene benshi babikurikirana hafi bavuga ko kidafashe na gatoye. Naho bizi ko General Niyombare ataco apana na Red Tabara, ntawe utabizi. Niyombare yararongoye Forebu,
iyo nayo ntikivugwa muri kino gihe. Red Tabara irazwi yiri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nyene kuri ubu. Iyo nayo ntikivugwa muri kino gihe. Perezida Kagame yaravuze icese ko Burundi bubizi neza ko atanumwe ari kure kubutera avuye mu Rwanda. None n'abasuda ba Red Tabara bigeze guhungira mu Rwanda baciye bafatwa bahabwa Uburundi. Uburundi bukavuga ivyo mu gihe bwo bwarungitse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo amabata ya 5 y'abasuda ariko afatanye ingwano na FDLR. Ntibaze hamwe u Rwanda narwo rworungikwa batayo 5 z'abasuda barwo gufatanya intambara na Red Tabara icoca kiba muri ico gihe. Mu Burundi niho nyene uzobona umukuru w'igihugu asomborotse igihugu kibanyi. Ivyo akabikora azi neza ko igice c'igisirikare n'ibigwanisho yabirungitse kure mu mahanga. Ivyo akabikora neza azi neza ko haheze imyaka atagura ibigwanisho mu gihe wa mubanyi we amaze yagura ibigwanisho bikomeye kandi bigezweho. Ivyo vyonyene birekana neza ko azi ko igihugu kibanyi kidafise umugambi wo kumutera kandi ko ngo baramutse batanye mu mitwe icoba n'ubundi cyo kwakizwa yompi. Ku ntwaro ya Perezida Buyoya n'abamukurikiye abatera Burundi bava mu gihugu ca Tanzania, aho harimo indongo za CNDD-FDD n'iza Paripehutu zari muri Tanzania. Ati kubera iki Perezida Buyoya na Perezida Sylvestre ntibantunganya na Perezida Ndayizeye batigeze bugara imbibe Burundi buhana na Tanzania kandi bari bazi ko iyo ubatera azanana. Uti vyagenze gute rero ngo bemere kuja gukorera ibiganiro muri Tanzania kandi ariyo yari ibitse abarongoye imihari ibagwanya gisirikare? Kuvuga ko abandi batwaye Burundi bo bari bijuju maze ubwenge bukaba bufiswe n'abariho kuri ubu. Abatwara Burundi kandi ngese babarusha Afrika y'Epfo ubwenge bo babona ko abasuda bafashwe imirina ya M23 bakanyarukira kugirana imigendanire myiza kugira ngo n'ubundi abasuda batazambikwa iceyi mu makungu. Kuri iki kibazo kirabana n'umuhari M23 uri mu gihugu ca Kongo. Leta ya Kongo yagumye yiyamiriza igihugu c'u Rwanda. Ni mu gihe kandi inama zose zaba Leta ya Kongo yahora iririmba igihugu c'u Rwanda ntiyasiba kuvugamwo M23, yaba mu nama y'uburimyi, yaba mu nama y'amagara, mu nama irabana n'ivy'amagara y'abantu ndetse n'ibindi vyinshi. Ni mu gihe kandi ngo n'Uburundi nabwo bitangiye kuba gutya mu gihe ibibazo biri mu gihugu c'u Burundi ari vyinshi cyane. Inzara izura inzara, ubukene bw'ibitoro bwibonekeza umunsi ku munsi, ikena ry'ibidandazwa vyankenerwa mu gihugu c'u Burundi, umutekano utifashe neza mu gihe Perezida Ndayishimiye we adasiba kurira imbere y'abarundi avuga ko afise abatamufasha muri leta yiwe, ahubwo nawe nyene agashimika no kwagiriza u Rwanda. U Rwanda rwamubwiye yuko ibibazo biri mu gihugu c'u Burundi agomba kubifata mu minwe bakabitorera inyishu nk'abarundi atajemwo u Rwanda. Ese ibi vyo bizoherera he? Nkuko twabagije ko kare mu itangazo u Rwanda rwashize ahabona, rwavuze yuko leta y'u Burundi isaba leta y'u Rwanda isaba leta y'u Burundi gutorera inyishu ingorane zihanze igihugu hakuyambika ibara. Ese uku kutumvikana kw'ibihugu vyombi kuzogarukira ni bande bariko barabihomberamwo muri ibi bihe? Shira muri commentaire yawe. Fyonda subscribe canke sabone rero niba utari wafyonda ko kugira ngo tujikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose, iyo babari ngaho mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ujya kure kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu yoba ayagateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu, politike n'ibindi vyinshi. N'umuza TV Imana iba hezagire.